Ndagushimiye wewe uri kurakurikirana kino kiganiro kandi ndaguhaye kaze ni inyigisho Itara ya Sheikh Niyonizigiye ndabandanya kubaganirira ku majambo y'Imana. Mu kiganiro giheruka naravuze ko Imana yaduhaye ububasha bwo guhitamwo kandi ko dutegerezwa kubukoresha tukaba abantu bakora ibikorwa vyiza bizana ivyiza aho turi, ntituba abantu bitega ko Imana izodukorera ibintu vyose, kuko hariho ivyo Imana yadutumye, ivyo dutegerezwa kuvyitwararika tukabikora dushobojwe nayo. Imana iraganje nivyo, ariko yaraduhaye natwe ububasha bwo kuganza buri munsi y'ukuganza kwayo. Ni ukuvuga ko tudakoze hariho ibintu bitazoba, kandi ivyo Imana ntaco bibwiye izobireka, maze inkurikizi z'ubugaba bwacu zidukoreko. Naho twoba ibigaba twinyegeje mu vy'impwemu, muri za mvugo Imana izobikora, Imana irabibona, Imana irabizi, ugasanga mu kuvuga gutyo turiko tunyegezamwo notre responsabilité, ukudakora ico twategerezwa gukora. Ivyo ntibizotuma Imana itugirira akagongwe ngo guhitamwo nabi kwacu ntikudukoreko. Nico gituma nkuko nabivuze dukwiye kuba abantu bashize umutima ku gukoresha ubu bubasha Imana yaduhaye bwo guhitamwo ivyo dukora, maze tumurikiwe n'ijambo ry'Imana tugakora ivyo Imana ishaka, ntituba abantu bari passif, abantu menga barindiriye ko ibintu vyikora. Muri kino kiganiro ngiye kuvuga ku ngorane imwe ishobora gushika iyo abantu bariko barahitamwo ivyo bakora. Ni ingorane yo gufata ubugaba bw'umuntu, uguhitamwo nabi k'umuntu, akagomba kukunyegeza mu ijambo ry'Imana, akabeshera Imana, akitwaza Imana, ariko ivyo ariko arakora vy'ukuri bidasa n'ivyo Imana ishaka. Ivyo muramaze kuvyumva, hariho abantu washaka n'ibintu bigaragara ko ari ivyaha, bafise ukuntu bagomba kubisigura bitwaje imirongo yo muri Bibiliya, ugasanga barayihinyika canke bagatora akarongo ngaha n'akandi hariya kugira ngo bize bimera nk'ibisigura uguhitamwo nabi kwabo, vyumvikane ko umenga ni ikintu ciza. Muzovyumva bamwe iyo muganiriye ku bijanye n'ibiturire, hariho abavuga ngo na Bibiliya iravuga ngo umunyabwenge ni umuntu yirinda ingorane, ngo ayibonye ikiri kure akarondera nyine agakoresha akantu k'ubwenge kugira ngo ashobore kurengana. Ariko buriya ubwenge Imana ibiri kwiravuga si ubwo bwenge bwa hano mw'isi bwo kumenya ingene ukwepa kwepa. Murazi ko Bibiliya ihindukira ikavuga ko hariho ubwenge buturuka ku bantu, hariho ubwenge buturuka no ku madayimoni. Ubwenge buratandukanye, ni viza ko tumenya ubwenge tuba turiko turavuga ubwo ari bwo, maze duheze niba tuvuga ubwenge bw'Imana vy'ukuri tusunga ijambo ry'Imana tutariko turarihinyika tugomba gusigura ubugaba bwacu. Reka twisunga amajambo ari mu gitabo c'Abalewi igice ca 24 guhera ku murongo wa 13 n'umurongo wa 16. Murantunga guhera ku murongo wa 13 gushika ku murongo wa 16. Muri ako gace harimo amajambo yerekana ivyaha bimwe bimwe washaka sako gace gusa, ico gice cose ivyaha bimwe bimwe mu mategeko Mose yahaye abisirayeli n'ingene vyategerezwa guhanwa. Aka gace rero mvuze kavuga ku caha citwa kurogota canke ugutuka Imana. Mu majambo make kavuga ngo uwuzorogota ku Mana aze yicwe. Igihano cyo gupfa nico cari carategekanijwe ku muntu atutse Imana canke ku muntu arogose ku Mana. Igice ca kabiri dusoma ni mu Bami, igitabo ca mbere c'Abami igice ca 21 duhereye ku murongo w'8 gushika kuri 14. Hariho inkuru ibabaje cane y'ibintu vyakozwe n'umwami yitwa Ahabu hamwe n'umwami kazi wiwe yitwa Yezebeli. Uwo mwami yararongoye Abisirayeli babikorera umugabo yitwa Naboti. Muri iyo nkuru mu majambo make, umwami yagomwe itongo rya Naboti ryari risanzwe riri hafi y'ikirimba c'umwami, acara musaba ngo arimugurire kugira ngo umwami arigire igiwe maze ashiremwe icibare ciwe. Ariko Naboti ntiyabimwemerera, aravuga ati ntivyo kunda yuko ngurisha ishamvu y'abasokuru. Hanyuma uwo mwami biramubabaza, acaragenda muhira ababaye cyane ku kirimba. Umwami kazi amubajije ivyabaye aramusigurira ivyo ari vyo, aravuga ko ari Naboti yanse kumuha itongo ngo arigure. Umwami kazi acanabwira ati ariko nta nisoni, urashobora gushavuzwa n'umuntu muto nk'urya ngo nuko ataguha itongo ngo urigure? Ati ivyo bindekere ndakwereke. Uyu mwami kazi acaragenda ararondera abantu b'ingeso mbi
baza kwagiriza Naboti ko bamwumvise ariko aratuka Imana kandi ariko aratuka n'umwami. Baca barabikora, baraza baramuhamagara, baramufata. Abo bantu baca baraza baramwagiriza, baravuga ko bamwumvise ariko aratuka Imana kandi ariko aratuka n'umwami. Hanyuma kubera amategeko yavuga ko umuntu akoze ico caha yicwa, abantu bari bahari baciye batora amabuye, baca baramutera amabuye Naboti baramwica. Hanyuma wa mwamikazi aca aragenda arabwira umwami wiwe ati ingorero ryatongo urishikire, mpeze ndabe Naboti ingene akubuza kurishikira. Murumva iyi nzira umwamikazi yakoresheje, yarondeye ikintu gisa nk'ukumenga ijambo ry'Imana riragishigikiye. Umuntu yatutse Imana, umuntu yarogose yicishwa amabuye. Acarondera abantu baza kwagiriza Naboti ico caha nyene kandi Naboti atacaha yakoze. Abantu bari bahari ujya munsi Naboti yicwa, bagiye bazi yuko ivyakozwe arivyo vyari bikwiriye. Bagiye babona umenga ujya mwamikazi Yezebeli arubaha Imana, ico yakoze kirahwanye n'ico ijambo ry'Imana rivuga. Ariko mu vy'ukuri kwari ukunyegeza ubukozi bw'ikibi bwiwe inyuma y'ijambo ry'Imana. Bijya bintu yakoze byari ibintu bibi cyane mu maso y'Imana kuko kari akarenganyo kuri Naboti. Subiye inyuma gato, icatumye Naboti yanka kugurisha rirya tongo nuko mu mategeko ya Mose cazira ko itongo ry'umuryango rigurishwa hanze y'uwo muryango. Imana yari yarabibabujije, yarabasaba ngo n'ubugurishije agurishe ku muntu wo mu muryango, kandi uwuguze itongo ntiryaba igiwe burundu. Hariho imyaka yari yemerewe kurikoresha, iyo myaka iheze ryaca risubira kwa nyeneryo. Naboti ico yakoze ntikwari ukugarariza umwami, kwari ukumvira amabwirizwa, amategeko y'Imana. Igikorwa c'ijambo ry'Imana sukutubera igisaka tunyegezamwo ubube gito bwacu. Nikosa rinini cyane gufata uguhitamwo nabi kwacu tukakunyegeza mu ijambo ry'Imana. Naravuze mu kiganiro giheruka ko hari gihe usanga abakristo bamwe vyabagoye ivyo bari gukora bakabituma Imana. Ugasanga bariko bakoresha imvugo ivuga ngo Imana niyabishaka bizoba, Imana irabibona, Imana izobikora. Iyo mvugo utiyumviriye neza womenga ni imvugo y'umuntu yubaha Imana, womenga ni imvugo y'umuntu atahura ijambo ry'Imana. Aha sindiko ndavuga babandi babivuga, ariko mu vy'ukuri ari abantu bari responsable, ari abantu baheza bagakora ivyo bategerezwa gukora. Aha ndiko mvuga babandi binyegeza inyuma y'iryo jambo nkuko womenga ni imvugo rukristo, ariko mu vy'ukuri bariko banyegeza ubunebwe bwabo, ubugaba bwabo. Aba ni babandi aho gukora ico bategerezwa gukora baguma biteze ko Imana ikibakorera. Ugasanga ukuntu babivuga umenga ni ibintu vy'ubugororotsi, umenga ni ibintu vy'impwemu, mugabo mu vy'ukuri ari ubugaba, ari kudakora igikwiriye muri uwo mwanya. Ijambo ry'Imana si gisaka twinyegezamwo kugira ngo ubunebwe bwacu ntibuboneke, ahubwo biboneke ko turi abantu b'impwemu. Sico gikorwa Imana yari ifise mu vyipfuzo vyayo no mu mugambi wayo igihe hishura amajambo yayo. Ijambo ry'Imana ni cirore twirabamwo kugira ngo ubube gito bwacu buja habona, tumenye ivyo turiko turakora bitari vyo, kandi iryo jambo ry'Imana nyene rimeze nk'ijuri dukankamira kugira ngo ubwo bube gito tubuhagarike. Ntidufate ubugaba bwacu ngo tubunyegeze mu ijambo ry'Imana, aho tuba dukoze icaha kibi cyane, kuko abatubona, abatwumva baca bitiranya izo ngeso zacu zitatunganye n'ijambo ry'Imana n'Imana, tuba turiko turatukisha Imana. Ijambo ry'Imana numwigisha atubwira ivyo dukwiye gukora, akadukosora iyo dukoze ibitari vyo, tukumva dutewe intege iyo dukoze ibigororotse. Nico gituma mu guhitamwo kwacu dukwiye kwitwararika cane ikibanza duha ijambo ry'Imana. Ntidukwiye kwiyemeza ibikwiriye twebwe mu bwenge bwacu no mu mico yacu ngo duheze tuce tuja muri Bibiliya kurondera amajambo bishigikira.
dukwiye kuja muri Bibiliya tugiye kurondera ico ijambo ry'Imana rivuga, dusanze rihwanye n'ico twipfuza aho n'amahoro, dusanze ridahwanye n'ico twipfuza canke n'ico dukunda canke n'ico imico yacu notre culture ivuga, duhitemwo gukurikira ijambo ry'Imana, tureke ibibindi vyose mpejeje kuvuga. Aho niho uguhitamwo kwacu, aho niho ibikorwa vyacu biheza bikagendera ku rutonde rw'ugushaka kw'Imana. Hariho igihe twihenda ngo turiko dukorera kuri Bibiliya, ugasanga mu vy'ukuri twafatiye ku karongo kanaka, ntiturondere gutahura ubutumwa bwose muri rusange. Ivyo Bibiliya ivuga hari igihe bisaba ko umuntu yitonda kugira ngo abanze asesangure, amenye neza ico ijambo ririko riravuga. Iyo habayeho kwihuta, turashobora kuyibeshera tukayivugisha ivyo itavuga, tugaca dufata ingingo zifatiye ku vyo twatahuye kandi bitari vyo. Hariho ijambo akarorero notanga, hariho ijambo ryabuza Abisirayeli, ryababuza kuzokubakana n'abakobwa n'abagore bo mu bundi bwoko, ni ukuvuga batari Abisirayeli. Hariho abantu baca babifata uko nyene, bagaca bumva ko muri ya moko yacu hano twibereyemwo dukwiye kubikora uko nyene, ntihakagira abantu badasangiye ubwoko bubakana. Mbere ugasanga abakristo bamwe barabihagararako, barakaze gose, ntibabone ko yari amacakubiri bariko barakora baragenderamwo. Icatuma Imana ibuza Abisirayeli kubana n'abakobwa n'abagore badasangiye ubwoko nabo batari Abisirayeli, vyategwa nuko amoko ya kiriya gihe yasenga ibigirwamana. Imana yari yiyeretse Abisirayeli gusa, ntiyiyeretse Abamoni, ntiyiyeretse Abaheti, ntiyiyeretse Abanyakanani, bari abantu bari babakikije Abafilisitiya n'abandi. Kandi kubera ari amoko yandi yasenga ibigirwamana, uko zikosa ryo kubakana n'umugore wo muri ajya moko, bazanye ibigirwamana vyabo. Ivyo murabizi musomye inkuru za Salomo, yararenze kuri iri tegeko, aragera n'igihe ni Yerusalemu basanga huzuye ibigirwamana, ibicaniro vy'ibigirwamana. Ico Imana yari kwiravuga, yari kwivuga ngo aba bantu mudasangiye ukwizera ntimwemerewe kubakana nabo. Iyo rero dusoma ijambo ntituginjire mu mizi ngo turiserangure, turashobora guhitamwo gutahura ukutariko, ugasanga ivyo dukora twisunze iryo jambo mu vy'ukuri ntibihwanye n'ico Bibiliya ivuga. Nico gituma ari vyiza ko umukristo aba umuntu yiga, arondera gutahura ijambo ry'Imana, ntapfe gufatira ibintu hejuru gusa, kuko atabifashe ngo avyinjiremwo amenye neza ico rivuga, ashobora kuribeshera, ugasanga ibikorwa ariko arakora, ivyo ariko arahitamwo we bavyita ko ari vy'ubugororotsi, ariko mu vy'ukuri bitari vyo. Ububasha bwo guhitamwo ni bwiza, ariko bukora neza, bugira ikimazi iyo duhitamwo ibihwanye n'ivyo Imana idusaba. Ivyo navyo biri mu ijambo ryayo, ariko iryo jambo rikaba ryatahuwe, rikaba ryasiguwe, rikaba ryizwe. Iyo tubifashe uko dushaka twebwe, ntitwinjire ngo tumenye ico rivuga, dusanga turiko turaribeshera, tugahitamwo ibitari ivyo. Dusanga turiko turakora vya bindi vyo kwinyegeza mu ijambo ry'Imana, mu buryo butuma ububegito bwacu, uguhitamwo kubi kwacu kuboneka nk'uko umenga n'ugutunganye, ariko mu vy'ukuri atari ivyo. Nashaka rero ndagutera intege ngo wirimbure kuri iki kibazo. Iyo uri kurasoma Bibiliya, iyo uriko uriga Bibiliya, mbega uzanana umutima uyuhe? Mbega uzanwa n'ukurondera gutahura ivy'Imana ivuga kugira ngo uheze uvyisunge mu ngingo ufata, canke ubu uri kurarondera ibiza bishigikira ivyo wewe wipfuza? Ni igiki kiza imbere hagati y'ukwigishwa no gutumbereza Bibiliya ku vyo wewe wipfuza? Aka kantu karakomeye cyane, kuko umutima tuzana mu ijambo ry'Imana ni uvamwo ivyo dutahura. Ivyo dutahura navyo nivyo bivamwo ivyo duhitamwo. Mwibuke turafise ububasha bwo guhitamwo, ariko dukwiye guhitamwo twisunga ico Imana yavuze. Ico Imana yavuze naco biradusaba ko tuciga, tukaja mwidonido, ntitunyegeze ubugaba bwacu mu ijambo ry'Imana, kandi ntituribeshere ngo turifate uko twebwe twipfuza, ariko bidahwanye n'ico ryo rivuga.
ndashaka gutera intege ngo igihe cyose ufashe Bibiliya uzoba mufise umutima uciye bugufi ukurondera kwigishwa no gutahuzwa n'Imana. Imana ikugirire neza, Imana iguhezagire.